Kazo makuru atekanya ikirere yo kuri wa gatanu igenekezo rya mbere munyonyo 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara nka zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Muyinga na Kirundo aho hazokwaka izuba n'ibicu bikeya. Nayo mu ntara ya Bururi, Mwaro, Bujumbura, Gitega, Muramvya, Karusi na Bubanza hatekanywa ko hazogwa imvura. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara ya Mwaro, Gitega, Kayanza na Ngozi aho ibipimo zo kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose mu ntara ya Bururi, Mwaro, Bujumbura, Gitega, Muramvya, Kayanza na Ngozi naho hakazogwa imvura irimwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Kirundo aho bizoye kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zibura iminota 21 rirenge isaha 12 zibura iminota 7 zo ku mugoroba. Akaba ari ngahagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa gatanu mwayategura n'ikigo kijweje ibirere ca Ijebu yari Fenatio y'inka abashikirije umugoroba mwiza.